Nshuti muriko muradukurikirana turabaramukije. Kaze mu kiganiro ku kivi, uno munsi tuja kubayagira ku rugendo umukuru w'igihugu cy'u Burundi nyene cyubahiro Varisito Ndayishimiye aherekeje n'umutambukanyi wiwe nyene cyubahiro Angeline Ndayishimiye yagize kuva ku wa 10 gushika ku wa 16 ntwarante umwaka w'ibihumbi 2025. Ugo rugendo rwamushikanye Belgrade mu gihugu ca Serbia aho yari yitavye ubutumire bwa mugenzi we arongoye ico gihugu nyene cyubahiro Alexander Vučić, aho abo bakuru b'ibihugu kari babiri baganiriye ku bijanye no gukomeza imigenderanire hagati y'igihugu cy'u Burundi na Serbia. Umutambukanyi w'umukuru w'igihugu cy'u Burundi nyene cyubahiro Angeline Ndayishimiye akaba nawe yarabonanye n'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu ca Serbia. Turabahaye ikaze. Bashitse ku kibuga c'indege Nikola Tesla ci Belgrade mu gihugu ca Serbia kwigenekerezo rya 11 ntwarante umwaka w'ibihumbi 2025, nyene cyubahiro umukuru w'igihugu cy'u Burundi n'umutambukanyi wiwe bakiriwe n'akanyamuneza kenshi na Ivica Dačić, icegera c'umushikiranganje wa mbere wa leta ya Serbia, akaba kandi n'umushikiranganje w'intwaro hagati mu gihugu, aho yaraherekejwe na nyene cyubahiro Tamara Vučić, umutambukanyi w'umukuru w'igihugu ca Serbia. Mu nkundire tubibutse ko imigenderanire hagati y'u Burundi na Serbia yatanguye mu mwaka w'igihumbi 1962. Bukeye bwaho igenekerezo rya 12 ntwarante umwaka w'ibihumbi 2025, nyene cyubahiro Varisito Ndayishimiye umukuru w'igihugu cy'u Burundi yarakiriwe na mugenzi we ku kirimba c'umukuru w'igihugu kiri i Belgrade. kakaba kabaye n'akaryo ko gusinya amasezerano 9 hagati y'ivyo bihugu uko ari bibiri. Ayo masezerano akaba ari ayo gufashanya mu bisata bitandukanye, aho twovuga igisata c'indero, uburimyi,
igisata ca ba mukerarugendo, ubutunzi, igisata cyo gukuraho viza ku bafise ibitabo vy'inzira vy'akazi n'ivyiteka hamwe no gushiraho umugwi ujejwe imigenderanire. Kurikirana Hozine Girene Gatoni, umuvugizi w'umukuru w'igihugu. Muri urwo rugendo nyene icubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi yarabonanye na mugenzi we umukuru w'igihugu ca Serbia, aho basuye kuganira bararabira hamwe uko imigenderanire hagati y'u Burundi na Serbia bwifashe, bariha n'ihangiro ryo gusubira kubutsimbataza no kubukomeza. Ico cifuzo rero caragaragaye biciye mu masezerano yaciye ategwa ko umukono, amasezerano yo gushigikirana no guhanahana ubumenyi mu bisata bitandukanye, aho twovuga cane cane igisata co kuduza ubutunzi, igisata c'uburimyi, igisata c'ubuhinga bwa none, igisata c'indero, igisata c'abarukerarugendo, igisata c'inkino, harashirwaho n'umugwi wo gukurikirana ayo masezerano, eka n'ibindi bisata vyose hamwe uko biri 9. Harashizweho kandi koroherezwa ruja n'uruza rw'abafise impapuro z'inzira z'akazi be n'abari mu gisata c'imigenderanire. Ivyo vyose rero vyaje vyerekana yuko abakuru b'ibihugu uko ari babiri bihaye ihangiro yo gusimbataza iyo migenderanire. Nyene cyubahiro Varisito Ndayishimiye yarashoboye kuvugana na mugenzi we ku kibazo c'akarere na cyane mu buseruko bwa Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo, eka no kw'isi. N'ubu kurikirana Hozine Girene Gatoni, umuvugizi wa nyene cyubahiro umukuru w'igihugu. Nyene cyubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi yarashoboye kuvugana kandi na mugenzi we kuvyerekeye ikibazo c'amahoro n'umutekano mu karere na cyane mu buseruko bwa Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo, eka no kw'isi, aho mbere basubiriye gushimangira yuko umuti w'ibibazo vyose udashobora kuboneka mu ntambara, ahubwo ko ari ugucisha mu biganiro. Baraganiriye kandi no kuvyerekeye gushigikirana mu nzego mpuzamakungu, aho Burundi bwasuye kwemanga yuko bushigikiye igihugu ca Serbia kuvyerekeye ikibazo ca Kosovo, agace gashaka kwiyomora, aho umukuru w'igihugu c'u Burundi yasubiye gushimangira aremeza yuko Burundi bwubahiriza ibigenga amashirahamwe mpuzamakungu, bwubahiriza imbibe z'ibihugu eka n'ubwigenge bw'igihugu. Kubw'ivyo rero gace ka Kosovo gasanzwe kabonwa yuko ari agace kari mu gihugu ca Serbia atari agace kigenga. Nyene cyubahiro Varisito Ndayishimiye yaboneyeho akaryo ko gutumira mugenzi we ko yogendera Uburundi ku matarike yipfuza. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi yarashoboye gutera intege umukuru w'igihugu mugenzi we ariko yategura igikorwa cy'ihayanishwa gurisha Expo 27. Tutega amatwi umuvugizi wa nyene cyubahiro umukuru w'igihugu cy'u Burundi. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi yaboneyeho n'akaryo ko gutera intege mugenzi we ariko arategura igikorwa gikomeye cane cihayanishwa gurishwa rizoba mu 2027, aho ibihugu vyinshi bizoshobora kwerekana ivyoshobora kuranga ibihugu vyabo. Kubw'ugo rubanza nyene cyubahiro umukuru w'igihugu cy'u Burundi yaranemeye yuko Uburundi buzokwitaba ico gikorwa. Nyene cyubahiro umukuru w'igihugu cy'u Burundi yaragendeye kandi icicaro c'inama nshingamateka, aho yaganiriye n'urongoye inama nshingamateka y'ico gihugu, aramusigurira uko itunganijwe n'akahise kayo. Nyene cyubahiro umukuru w'igihugu cy'u Burundi yarabonanye kandi n'urongoye inama nshingamateka ya Serbia, aho baganiriye ku bibazo bitandukanye bihagaze cane ku neza y'abene igihugu. Aho rero baraganiriye ingene ayo masezerano yatewe ko umukono shigikirwa ko cane kugira ngo ashobore kuzanira kunguko umwene gihugu wese. Baraganiriye kandi n'ingene inama nshingamateka ya Serbia yoshobora gukorana n'inama nshingamateka y'u Burundi kugira bahanahana ubumenyi, bafashanye mu bikorwa bitandukanye ku neza y'abene gihugu b'abarundi eka
nabo mu gihugu ca Serbia. Umukuru w'inama nshingamateka wa Serbia yaboneyeho n'akaryo ko kumutembereza mu nyubako y'inama nshingamateka ifise kahise gakomeye cane yubatswe mu gihe igihugu citwa Yugoslavie, aho mbere yaciye anamusigurira ico isigura cane ibicapo biri kuri iyo nyubako. Inyuma yaho kandi yaragendeye ikigo citwa Fratacom Institute, aho gisanzwe gikora ibijanye no gukingira ubuhinga bwa none. Nyenicubahiro mukuru w'icu Burundi yaragendeye ibigo bitandukanye kugira ngo ashobore kurahura ubumenyi, ariko mu ntumbero yo gusimbataza imigenderanire no gushikirana mu bisata igihugu ca Serbia gisanzwe carateye intambwe ikomeye cane. Muri iyo ntumbero mukuru w'icu Burundi yagendeye aho ikigo gisanzwe gihingura ibikoresho umuntu abona, ariko n'ibikoresho by'ubuhinga bwa none kugira ngo bakingire umwene gihugu wese, kugira ngo bashobore guteza imbere umutekano, aho umutekano wo mu kirere, wo mu mazi, eka no kwisi yumye. Ni muri iyo ntumbero rero banaganiriye n'ingene boshigikirana n'u Burundi mu ntumbero yo gusimbataza ico gisata c'umutekano no kwivuna abansi. Yaragendeye kandi ikigo c'ubushakashatsi ubuhinga bwa none Science Technology Park, aho bamusiguriye akamaro k'ico kigo mw'iterambere ry'igihugu. Kuri w'igihugu c'u Burundi yaragendeye kandi mu kigo c'ubuhinga bwa none, aho ico kigo gisanzwe gishigikira cane ugwaruka rusanzwe rufise imigambi yo kwiteza imbere mu buhinga bwa none, ubuhinga bashobora no gushora hanze y'igihugu. Aho rero mu gihe dusanzwe tuzi yuko Burundi nabwo bwatanguye imigambi yo gushikira ugwaruka na cane cane wa mugambi Paeje, yaboneye akaryo ko kuraba uko ico kigo n'uwo mugambi Paeje eka n'ikigo kiya ca Rusi n'ibindi bigo bisazoshikira ugwaruka byoshira inguvu hamwe kugira ngo n'abarundi ugwaruka rw'u Burundi rufise impano zitandukanye mu buhinga bwa none bushobora gushigikirwa tuwigiye ku bandi, kugira ngo izo mpano zishobore gutanga ubuhinga bugezweho nabo bashobore kwiteza imbere muri ico gisata. Yaragendeye kandi umugambi wa leta wa Serbia w'iterambere Waterfront wo guhishisho rishashi igisagara ca Belgrade no kuzamura ubutunzi bw'igihugu, aho hose yagiye arasha yarasinya mu bitabo vy'iteka. c'u Burundi barashobora kumwereka kandi umugambi Waterfront yerekana ingene bateza imbere igice ca Belgrade, kikaba igice ciza cane ciratiro kirimwe inyubako zigezweho zisa neza, aho mbere bashoboye kuganira no ku Burundi busanzwe uriko burategura Burundi, ishusho ry'u Burundi buteye imbere, Burundi bwishira bukizana, aho natwe twifuza ko azoba ari igihugu ca kaka gisayangana.
nyene cyubahiro Varisito Ndayishimiye yaratembereye ibibanza bitandukanye, muri ivyo harimwo ibibanza by'icibutso citiriwe intwari zitamenyekanye. Avuye aho kandi yaciye atemberera ikibanza ndangakaranga aho bashinguyemwo uwaharaniye intahe yo kwikukira Marechal Tito. Umukuru w'igihugu c'u Burundi yaragendeye kandi kibanza bitiriye umusoda atamenyekanye, aho yashoboye kwibuka abaguye ku rugamba bwo kugwanira ukwikukira kw'igihugu ca Serbia. Inyuma yaho yaragendeye kandi no mu kigo ciswe ciratiro Musée de Yougoslavie, ciswe kandi inzu y'amashugwe, aho haruhutse uwagize uruhara rukomeye cane mu kugira ngo igihugu ca Serbia gishobore kwikukira. Uwo nawe akaba ari Marechal Josip Broz yitwe Tito, akaba yari w'igihugu muri ico gihe kandi yarafitiye imigenderanire myiza cane, yarakunda umugabane wa Afrika, ibihugu vya Afrika, eka n'umunsi Afrika ihimbaza ubumwe bwa Afrika uva ku munsi w'amavukiro y'uwo muhisi. Muri urwo rugendo kandi nyene cyubahiro Angene Ndayishimiye, umutambukanyi wa nyene cyubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi, yaragendeye ikigo ndangakaranga c'igisirikare, aragendera kandi n'ikigo gifasha abana babigeme bantaho nikora bavyariye iwabo, tutibagiye isengero ya kera yo kwemera kwa Orthodox, hamwe n'ikigo ndangakaranga c'i Belgrade gihayanishwamo ibikoresho byahinguwe muri Afrika, hamwe rero n'ikigo ciratiro ca Yugoslavia. Nicubahiro umutambukanyi w'umukuru w'igihugu c'u Burundi yarashoboye kubonana na mugenzi we umutambukanyi w'umukuru w'igihugu ca Serbia, aho mbere basuye guhura, aho mwibuka yuko umutambukanyi w'umukuru w'igihugu wa Serbia yari yaje no kwifatikanya no gushikira umutambukanyi w'umukuru w'igihugu wacu mu gihe c'ikoraniro ry'abakenyezi b'imboneza. Kari akaryo ko gusubira guhura no kuganira ku bisata bitandukanye basanzwe barangura, na cane cane vyerekeye ineza y'umukenyezi be n'ineza y'umwana. Yaramutembereje aramwereka ibibanza bitandukanye vy'iratiro. Bwa mbere nyene icubahiro umutambukanyi w'umukuru w'igihugu ari kumwe na mugenzi we umutambukanyi w'umukuru w'igihugu ca Serbia, baragiye gutemberera ikibanza c'iratiro c'igisirikare, aho yashoboye kuboneraho kahise ubuzima bw'igisirikare c'ico gihugu. Baragendeye kandi ikigo co gukingira abana aho musanzwe muzi yuko mu vyo nyene icubahiro umutambukanyi w'umukuru w'igihugu arangura biciye muri fondation mugira neza canke biciye mu biro vy'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu jejwe iterambere, asanzwe ashimikira cane ku neza y'umwana. Kari akaryo ko guhanahana ubumenyi no kubona ibihakorerwayo, na cane cane ko ico kigo gisanzwe kirimwo abavyeyi n'abana bantaho nikora, arabaganiriza, arabaremesha, arabibutsa yuko bategezwa kugumana ivyizigiro kuko ari bo kazoza. Nyene icubahiro umutambukanyi w'umukuru w'igihugu yaragendeye kandi isengero Saint Sava y'aba Orthodox, isanzwe nayo nyene iri mu vyerekana akaranga muri kahise kabene igihugu muri Serbia, eka no mu kwizera kwabo. Yaragendeye kandi ikibanza ciratiro cagenewe umugabane wa Afrika, aho basanga ibikoresho bitandukanye vyerekana karanga k'ibihugu bitandukanye vya Afrika. Umutambukanyi w'umukuru w'igihugu c'u Burundi ntiyagiye kuhatemberera gusa ngo hasiguko, oya, ahubwo yarasizeyo n'ibimenyetso bimwe bimwe biranga akaranga k'u Burundi. Yarashoboye kubaha ibiseke, arabaha inkoko,
aratanga n'ingoma yarungikanywe na nyenicubahiro mukuru w'igihugu c'u Burundi kugira ngo ejo canke hirya y'ejo hagize uwundi agiye kugendera ico kibanza c'iratiro ashobore kubona natwe ibiranga igihugu c'u Burundi muri iyo ntumbero yo guhanahana ubumenyi ku karanga kacu. Yaragendeye kandi ikigo ciratiro ca Yugoslavie citirirwa kandi inzu y'amashugwe aho naho nyene yibutse uwo yahoze ari umukuru w'igihugu ca Serbia yagize uruhara rudasanzwe kugira ngo ico gihugu gishobore kwikukira. Umutambukanyi w'umukuru w'igihugu c'u Burundi yaragendeye kandi ikigo c'iterambere c'abana bakiri bato. Ikigo cubatswe na nyenicubahiro umutambukanyi w'umukuru w'igihugu ca Serbia mu ntumbero yo gushigikira abana bakiri bato cane kuva bakivuka bakiri bato cane aho musanzwe muzi yuko nkuko nari nabivuze kiri kandi mu mwitwarariko wa nyenicubahiro umutambukanyi w'igihugu c'u Burundi. Rero yari nawe agendeye ico kigo ubwa mbere kuko cubatswe vuba kikaba kizotangura mu misi iri imbere. Rero inyuma y'ugo rugendo twovuga yuko guguruye umuryango ku murundi wese, ku mugwizatunga wese, ku munyamitahe wese, kuko abakuru b'ibihugu banyenicubahiro baremeje yuko ivyo bihugu bibiri bigiye gushigikirana muri ivyo bisata bitandukana. Umurundi wese rero wari muri ivyo bisata rwa mukerarugendo, rw'inkino, ubuhinga bwa none, uburimyi, indero, eka naho umurundi wese gufata irya mbere kugira ngo ayo masezerano ashobore gutanga ivyamwa kuko tuba dushigikiwe na leta mvyeyi, leta nkozi. Umukuru w'igihugu c'u Burundi nyenicubahiro Varisito Ndayishimiye n'umutambukanyi wiwe nyenicubahiro Angeline Ndayishimiye bakaba rero baganutse kw'igenekerezo rya 15 ntwarante uwo mwaka nyene. Nino ngaha rero turangirije ko kino kiganiro ku kivi cyo kuri uno munsi naho butaha.